dushimangire kuri aya majambo ya Evariste Ndayishimiye yama ariko arashikiriza. Aba majambo usanga akabereye tukiri ku rugamba twarakunda kuvuga bene ayo majambo atabereye twayita amapupagugwa, hanyuma abayavuga nabo tukabita abapupuzi. Murazi neza yuko uyu Evariste Ndayishimiye ariwe Petero Nkurunziza yakoresheje akiri umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu bintu byo gusambura CNDD FDD. None nabimenya gute? Maramutse, harazi imisi nkoze video nibaza nti ko uyu mushinga ntahe Hussein Rajabu boba baramwisasiye. Ivyo nakurikije ibintu bibiri, kimwe novuga gut feelings yuko uko ndamuzi ari umuntu novuga w'imvuzi w'umukerebusi, sinzi terme nakoresha ariko w'indyamunyu. Okay, nta kuntu Rajabu yoba akiri muzima akaba acecetse atakintu ariko aravuga ku ma media. Ndafise Facebook, ndafise Twitter, X, nta kintu na kimwe afise akorera ku cyo kimwe. Ntitumumva mu media, nta interview ratanga kuva avuye mu gasho, ibintu nk'ivyo, kiretse interview imwe nigeze kumwerekana ari très faible ku ruhande ko jana mu nako ndamuobserva. Kuri iri genekerezo rya mbere Ntwarante mu mwaka w'ibihumbi 2016 twashaka tubibutse yuko ari umunsi w'intibagirwa ku bagumyabanga no ku Barundi batari bake biyemeje ibintu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu. Hanyuma acarazimangana iyo interview, haraheze imyaka 9 ndayibonye ayikoze dumo. Hanyuma ikindi nibajije icatumye ndabivuga uko nuko hariho abantu bavuze, harimwo Pierre Claver Mbonimpa, yuko ashobora kuba yaranyurujwe n'inzego z'iperereza za Tanzania zikama nzego z'iperereza z'u Burundi bagahita bamwica. Hussein Rajabu niba yapfuye yatanzwe na Tanzania canke yakuye Tanzania, kuko jewe igihe naja mu biganiro, igihe twajya mu biganiro Arusha, jewe ubwanje nariboneye Hussein Rajabu, nagiye haba turabona turavugana, mugabo mu nyuma natwabumvise yuko ngo baba bamubuje kuvuga, mu nyuma twumva ngo bamufashe bamuha Uburundi nabwo buca buramwica. Ariko amakuru mfise na yuko Hussein Rajabu atakiriho, ashobora kuba yarishwe, bakavugamwo uruhara rwa bamwe mu bakozi b'inzego z'umutekano n'iperereza umengo vyo muri Tanzania. Ivyo bintu vyaravuzwe, ari mpamvu je navuze nti bo nzokwemera ariko subire kumva avuze ivyo nzoca umenya ko nihenze. Bo uyundi mugabo ego nubwo numva abantu benshi bavuga, hari abantu bavuga ko akihari, ntumva igituma aceceka n'uyu mushinga ntahe Major General Godefroid Niyombare. Bo dusuye inyuma gatoyi ku batamuzi, uyu nibaza ko ariwe yararongoye abantu bagire kudeta basabe impinduka mu 2015 biyamiriza ko umuhisi Petero Nkurunziza asubira kwitoza ubugira gatatu. Hanyuma acarahunga, donc uko ndavyumva CNDD-FDD iriko imusaba ko ngo Rwanda rwo mutanga, vyumvikana ko kumbure ari mu Rwanda. Ikindi kinyemeza ko kumbure ashobora kuba kihari nuko maze kumva inshuro zibiri Pacifique amuvuze. Ico ntaco nzi, niyo nganiriye naba Niyombare umuntu abajije, sindumva bavuga ko Evariste Ndayishimiye bari basangiye kijya gice cy'ujya munsi. Kumbure ivyo bimbira ko Godefroid Niyombare yoba akihari, ariko kibazo kubera iki acecetse, afise imigambi yihe, politiki yarayihevye, ibintu nk'ivyo. Nivyo harimo abofisiye batari bake bavuye mu Burundi baca baraceceka, kiretse kumbure bo nibaza ko atari bake, nibaza ko bavuye kuri scène politique, harimwo wanashaka n'ujya Alfred Nkurunziza yigeze kuba ari umushikiranganje wo kwivuna abansi, ibintu nk'ivyo, ariko nawe nyine nabona ko ya politique ngira ngo yabivuyemo canke yakukurutse. Sinzi ko Godefroid Niyombare nawe yakukurutse, ariko kumva atakintu kivuga. Bon, biratangaza ko umuntu aja muri politiki hanyuma agaceceka imyaka nk'iyi atakintu na kimwe avuze. Ubwo akaba anyumva mon general
uze duhane interview. Okay, sindakora interview kuri no channel, sinohera ku gihangange ngo nze interview nohera kuri bato bato. Bo general niyo mbandi batavyishino mvuga ko kubera atakunze ntagera numva ha ikintu avuze, ariko ngize gutya mbona kuri Facebook umuntu anukiye message ariko video canke link kuri video y'uyu Hussein Rajab. Ndavuga ntireka ndayirabe, gusa nagerageje gukoresha ubuhinga nsanzwe mfise, birananira ko nshobora kuronka ico bita metadata mu Congereza, kugira ngo ndabe itariki iyo video yoba yarakoreweko. Ntibishoboka kuyibona, gusa urashobora kubona umunsi yashiriwe kuri internet, ariko ntumenya umunsi yafatiweko. Kumbure mu kuyiraba tuja gufashanya kuraba ko yoba ari ya vuba canke ari ya kera, ariko vyananiye ko ntora itariki y'ukuri. Kumbure ishobora gukontrediza ivyo navuze ubwa mbere, ariko ico bivana n'itariki iyi video yasohokeyeko. Urashobora kuronka indication musanzwe ko ari kuri ingoma ya Neva, ariko nta precision ziriko. Reka tuyumvirize. Kogwa bose nashaka tuvuge dushimangire kuri aya majambo ya Evariste Ndayishimiye yamare ko arashikiriza. Hariho amajambo usanga akabereye tukiri ku rugamba, twarakunda kuvuga bene ayo majambo atabereye twayita amapupa gugwa, hanyuma bayavuga nabo tukabita abapupuzi. Okay, sinja ku majambo ariko aravuga mamwe tumaze kuyumva, ariko ukoze analyse mbonye umuntu yicaye ahantu hari ibigori, ariko ntarageraho. Reka turabe iyi video iri kuri Ejo ni Heza, bashize ko itariki 19 z'ukwa gatanu z'uyu mwaka. Avuga ati kuwa 19 z'ukwa gatanu yivyaye ikiboze irakirigata. Imigani kirine hatari. Gushika uyu mwanya benshi mu Barundi baribaza ingene vyagenze kugeza aho bla 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 bla. Bon, nkuko nabivuze biragoye kumenya mu vy'ukuri. Okay, yashize ko ku itariki 20 biragoye kumenya niba koko iyi video ariyo kuri uwo ari ya vuba. Bo ariko ico nagomba kuvuga, ngarutse kuri video tubona umuntu yicaye ahantu hari mu bigori. Ndibaza bo mu kwezi kwa gatanu sinotangara kumbure hakira ahantu hari ibigori bihagaze, nubwo je mperuka i Burundi ibigori vyera mu kwa kane, kumbura ata bigori bikiriko birakora nk'ivyo vyari kuba bihari, mugabo kumbura bivana n'intara n'ibindi vyinshi. Ico ntawo gikoresha, gusa bon à l'absence y'ikindi kintu ndi bikoresha ndiko ndaraba. Ikindi aboneka ko afise utugara duke ariko twinshi gusumba icyo afise ujya munsi, ariko ikintu nyamukuru nuko avuze Evariste Ndayishimiye, vyumvikana yuko uko biri kose ari nyuma y'ibihumbi 2020 niba ntibeshe. Nibaza ko ariho Ndayishimiye yagiye ku ngoma. Mushobora kumpinyuza abari mu Burundi. Donc ntabwo ari ya kera cyane ugeranije na video twabonye cya gihe. Bon, ntawuzi ko ari muri maki, ntawuzi gituma yokoresha inama ahantu nk'aha uko biri kose. I don't know. Bo kimwe ntabwo ari AI, kenshi na kenshi AI usanga ari very smart, ari very smooth. Nibaza ko ari legitime, ariko bon reka tumumvirize kumbure twumve ivyo avuga navyo. Murazi neza yuko uyu Evariste Ndayishimiye ariwe Petero Nkurunziza yakoresheje akiri umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu mu bintu byo gusambura CNDD-FDD. Mu bintu byo gusambura CNDD-FDD, ari naco gituma uwo bitumvikana ibyashikiriza. Bose barabizi yuko ari umuntu yakunda kwiyuha iryosozi, yararira gose mu bintu Petero Nkurunziza ariko arakora, yerekana neza yuko umugambwe kabaye. Bazi umugeneral ariko ararira, umushikiranganje ariko ararira, bose barorera mu manama yabereye kuri permanence y'umugambwe canke Ingozi aho twagiye turahurira. Bo kwatamuzi canke kwatamwibuka ibintu nk'ivyo,
donc habaye ingorane muri CNDD-FDD kumbure mu 2010 hanyuma uyu baca baramufata baramupfunga umva aricyo gituma avuga ko umugambwe wasambutse ico kigenezo ko abantu benshi bo muri CNDD-FDD baciye bawuvamwo bamwe barapfungwa abandi baricwa abandi barahunga uyu yari mu bapfunzwe. Jewe rero naranse ibintu bariko baragira ibintu bariko barashaka yuko tujamwo ahanini rero bavuga yuko batumwe na Louis Michel ububirigi bavuga yuko batumwe na President Museveni President Kagame ngo mu mugambwe bitezwa kugenda nuko gutwagwa ngo n'umumizilma rero vyose bikaba kwari ukubesha ari naco gituma bigitegurwa twaguma tubwira abantu tuti muragaba tubacira umugani wa Gahanga wishwe n'iki wishwe n'akarimi kawe ati jewe uzokwicwa n'akarimi kawe jewe nishwe n'ugwabagabo ugwabagabo ijambo ry'umugabo n'iki n'irya jambo ridahinduka rirya jambo ry'ukuri mugabo Petero Nkurunziza yarahekenya ibintu bibi adashobora kumira akabitarika abandi bakaba aribo baguma baja kuvuga twebwe rero twaciriye agace abagumya banga ari naco bituma na Mohamed Rukara maadui ni wengi wenye tamani wengi wajanja ni wengi waepushe na viongozi hawa na Yesu. Bo iyo video nuko imeze sinzi yogira ikikiyemo sinzi ko Mohamed Rukara karavuga ibintu ntavyo nagiye gusama musaje ndiko ndaraba ko ari kintu nosama mo cerekana ko video ari yavuba hanyuma niba ari yavuba kubera iki aguma yihisha kubera tuja kuri twitatangure kuvuga kuko politike musanzo harimo media ntushobora gukora politike kuri muri maki bijyane vya kera sio ko nakera burya aba bantu banyamitwe bama bari kuri internet kwanza nyamitwe naza ko yari afise ni site yanima ariko aba banyamitwe ba kabuto haramaze nibuka ko baguma bari active kuri social media nta kuntu wokana politike kuri mwishamba ça c'est révolu. Igihe muravyibuka hariho abama baraba uturerese nabonye umwe yamya kerekana asaba ibisabisho yerekana neza yuko hariho ibintu biriko birategurwa bitari vyiza asaba yuko Imana yohezagira kugira ngo nihabe akabi kaduka ivyo rero hariho abaca bashaka kubikoresha kutariko mugabo twebwe aho duhagaze ni hahandi. Bo je personnellement nta kintu nkuyemwo donc Rajabu niba ko kwakeneye gukina politike ko yatuza kuseruka je nibaza ko nabo bandi baki muri politike boseruka bagatanga amakuru kuri twitaho bahagaze nka Rajabu iri jambo avuze nta kintu cishi tukuyemo ari kuvuga kuri Pierre Nkurunziza yapfuye ari kuvuga kuri Neva Neva ni muzima mugabo hanini ntidukeneye kuvuga ku bantu dukeneye kuvuga kuri politique CNDD-FDD ni systeme uhakuye Nkurunziza uhakuye Neva systeme igumaho wewe utuzaniye bishasha ntabwo woza uhangana na Neva cyane na Nkurunziza woza uhangana cyane na systeme ya CNDD-FDD kandi ukaza tuzaniye iyindi migambi mishasha. Bo nivyo sinzi ico no bivuga ko jewe mbona umengo mfise ibibazo vyinshi eske iyi video ni yajari yafatiwe he mbona umenga na hano muri maki eske aracafise ingufu zo gusubira muri maki je ne sais pas abantu bari kumwe ni bande ko atano yereka amaso eske ya baboneka ko kame mari kuri intwaro ya nkuru ya Ndayishimiye ariko nta information nyinshi turonse muri no video eske acafise imigambi ya politique canke gusa no kuvuga nimba ifise gukoresha platform iyihe umugambwe inzira zihe I don't know no mega ni mystérieux gusa ndabona kumenga si AI je ne sais pas. Rajabu Erhaj Hussein Rajab ushaka kunyandikira kuri Facebook. Sawa abasiga mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye.